abanyarwanda mwese murasara ariko ndavuga ku bamamaza bijya bintu kwifuriza urufu umuntu muzima nawe wimbe wigera muri make na Mahimer ategura kugira ngo habe ico bitwa sabotage abo Mbayahaga baramutinya yo batamutinye ntibavuga bijya buryo ushima umuntu akoreka faiblesse yiwe cyangwa kunanirwa kwiwe atangura guformira ibintu bitariho baramenye Mbayahaga ko yabafyonza amagara urumva arabashika no kabisa ivyabo byose arabishira hazarani uno munsi ko baravuga ko yapfuye yamwifuriza urupfu kubera iki barabonye yuko yamabanga yose bari baranyegeje bya binyoma byabo byose yabishiza ahabona rero uno munsi kumva bumvise Mbayahaga yapfuye niwo munsi mukuru wa mbere woba mwiza kuruta mbere n'ivuka rya president wabo Paul Kagame barananiwe kugwana bagiye muri Kongo bahasanga umurundi bakubita igica mu Rundi urumva baja he umuntu basanga baja muri diplomasi Terasi Ntahiraja ambassadeur yabakubitiye mu kanama Karoni uravyibuka Terasi yabakubitiye mu kanama Karoni imbere ya Antonio canke mwaramutse mubwe mudukana muherereye ndabibutse kandi Mr Kido Truth muri kumwe kuri Yaganawe TV imbere yacu dufise le patriote reka tumusabe abanze aramutse abakunzi ba Yaganawe TV. Merci beaucoup kumikaze kuri Yaganawe TV ndabaramukije ndabaha nikaze muri kino kiganiro ndizera yuko tuza kubana neza kandi tuza kuyaga vyinshi Kodi de Black tumubonye twamatumbaza ati ngo kirapanze kiri gute kirapanze gusa umeze neza ariko meze neza no kuri mvuze ko nameze neza no ko no banagirije Imana ivyitankore ubundi ho bimeze neza ntaco no yishinja muri make byose bigenda neza reka twikomereze hari amakuru amazi imisi kacana canaho cyane ku mbuga ziko ziva mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aho ziguma zibika mu gihugu cyacu cy'u Burundi ngo urupfu byo bimeze gute wowe bivuga kwiki cyambere ngira manze mvuge abanyarwanda mwese murasara ariko ndavuga ku bamamaza bijya bintu ariko muramamaza impfu z'abantu ngo bapfuye murasara ati gute bamari ko baramamaza ko president wacu yapfuye naba yapfuye mugamo ngo rucira mukati ugahita nivuka urucira mukaso ugahitana nyuko abo mwibaza biwanyuko bakazi ni bashobora gutangura muko kuzimu mwifurizamwe abandi kandi Imana burya bugiba yihoreye kwifuriza urufu umuntu muzima nawe wimbe wigera muri make na Mahimer ategura kugira ngo habe ico bitwa sabotage iterabwoba mu bene gihugu kuko n'ubundi hari abantu benshi nk'ubu bakandika nk'ikintu kuri Facebook ngo neva ngo bamurashe urumva bakandika ibintu nk'ivyo kazubona abantu benshi nk'ababene gihugu yiwacu ruguru batagira donc barabira ku ma Facebook cyane ibintu nibarabe ubusesanguzi buca ku ma YouTube ugaca usanga bariko barabatera ubwoba bigatuma imitima yabo ihagara okay ibintu sivyo ariko baravuga mugabo butwara abahinyuye ntavyo bazosubira nta bazoduca muri make tuzobarinda tubamirire kure dezembesiye tuzereke mu myobo ziruke ego none zyo ko biva kuki koko tanga umuco umeze neza kuko hari abantu bagumanje urujijo kuva ku munsi weje n'batari hirya yejo hari ibiho bivuga ngo umukozi w'Imana Mbayahaga ko yasinziriye abo Mbayahaga baramutinya yo batamutinye ntibavuga bijya buryo ushima umuntu akoreka faiblesse yiwe cyangwa kunanirwa kwiwe atangura guformira ibintu bitariho ubwo niyo bavunira mu mazi urumva agacaza n'ivyipfuzo parce que pour le moment bari ko barifuza inguvu zabaheranye baramenye Mbayahaga ko yabafyonza amagara urumva arabashika no kabisa ivyabo byose arabishira hazarani uno munsi ko baravuga ko yapfuye yamwifuriza urupfu kubera iki barabonye yuko yamabanga yose bari baranyegeje bya binyoma byabo byose yabishiza ahabona uno munsi barabona yuko Mbayahaga apfuye boronka amahoro sivyo urumva gupfa kwa Mbayahaga niyo mahoro yawo kumwifuriza urupfu rero biroroha nyako umushonji yifuza kurya canke arotari karajya urumva umushonji arotari karajya rero washaka barotike Mbayahaga yarabasize ahabona arabazi yababayemwo yashize ibinyoma byabo byose habona rero uno munsi kumva bumvise Mbayahaga yapfuye niwo munsi mukuru wa mbere woba mwiza kuruta mbere n'ivuka rya president wabo Paul Kagame urumva niwo munsi wa mbere bose celebratinga cyane
kuko baramaze kubona yuko abanyeminyuma bose yabafashe mpiri yabashize kuri kime uno munsi kumva bamwifuriza urupfu nta gitangaje kuko barabona uno munsi nyamba hariho intere baviza mu binyoma vyabo mbahaga kabari karabishira habona bizotuma baja muri perte kusanga bagize uruhombo urumva babuze imbwa n'imbwebwe rero barabona neza ati igihe mbayahaga yova mu mubiri urumva akava mu mubiri neza barana ko bashaka kuronka kantu ko gusatira Burundi cyoro hari ikintu batazi none ugira mbayahaga apfuye iyo nzara ibarembeje izocihera izo mvunja zibarembeje zizosha zihera ko mwengo nta bwenge mufisi none mbayahaga ni wazotuma u Rwanda rubaho neza none apfuye bokungukiye atari kwamamaza ivyo binyoma vyabo je mbere bakivuga ngo yapfuye na cyenda mu telefone bamwatumuta yariga bavuze ngo wapfuye acambwira ati kandakome none simbwiya reka ndakwereka wava wibaza ngo ni blague reka ndayikweke ucuraba ni numwe twavuganye ucuraba n'amatariki twavuganye ehiraba ejo ntihari rendi ehiraba ngiye apere bereke muri screen barabe ngiye apere ya saa 4 z'umurango bariko barasara ngo yapfaja mwarabeshe basha ahubwo hazopfa bobi wanyu mwibaza yuko arabadanje niyo bazobitangura umuntu wipfuriza urupfu umuntu turazi ngene yaremwe mwabagesira yes iyo twumvise ibihuha nkibi haba ari ikintu cishije inyuma bagomba kumusesangura ni icishije inyuma atari kumugandagura niki ahubwo abagendere kuri zo nkotanyi zirasa iyo twumvise ibintu nkibi akenshi tukunda kubona hari ibintu byinshi inyuma nk'ibitero nibiki wori ko barabona ko bategura nkibi yatwe nibozana ivy'ibitero ko ntibodushobora none nibazana ibitero bajya kiretse nuko bozana barasana nubwo boza mu ngumu n'imigeri nta munyarwanda yotsinda umurundi mwewe ubwo bwo mu bukura nta ngumu n'imigeri ntibodushobora nkeswe ibi bintu bari kubarazana byose niterabwo kuko barananiwe kugwana bagiye muri Kongo bahasanga umurundi bakubita igica murundi urumva baja he umurundi basanga baja muri diplomasi Terasi Ntahiraje ambassadeur yabakubitiye mu kanama Karoni uravyibuka Terasi yabakubitiye mu kanama Karoni imbere ya Antonio Guterres yabwiye atabagabo barasara na genocide nibo bayikoze urumva utangiye kubazana kajya kantu bakoze nonani 4 ukababwira ati izi mbwa nizo zakoze genocide baca baje hasi baca batitira remba yaga kubera karabishira habona no munsi akavuga ukuri kose kwibiriko biraba byahijijwe abantu amaso y'abantu batariko barabona bacamwifuriza gupfa mugana haja w'inyambi ngo niva mu nkono none wewe sinzi wewe ndibaza uciga kwishuri umuprofesseur akaze cyane cyangwa agorana ntigera siba ntiyasiba kandi hano mva n'imbere kandi umwari yivuza ati ibasi yose bana rimwe mu karyoherwe ne yasiba gute wari muko gasanga wimutse nabamwe bamudugije imbere mama we mwari mukana rero no munsi u Rwanda gwagwaye depression kubera ko bayahaga kihari yese katwikomereze dusubire hakurya ya Rusizi tujya mu gihugu kibanyu ca Kongo aho imigwano yakomeje kuba mibisi cyane aho drone ziko zisirikira cyane hafi ya Uvira ho byifashe gute ku makuru wadutohoreje drone ziriko zirasirikira muri Plaine de la Ruzizi ivyo biriko birabonekana n'abantu bari ngaha muri za Cibitoke bikora bibona ariko bariko barasana muri za Sange muri mu nkengera za Kamanyora za Katogota ibi byose nibice ndiko ndavuga uri ngaha mu Burundi ubona atakibazo na kimwe hegereye igihugu cy'u Burundi ku buryo n'umuntu yibereye mu Cibitoke ashobora kuja muri bwa soza kabiraba nk'umupira uravyibuka sinzi nk'umunyamitanga je nayigeze kuja kuruhwa ndibaza mwarabibona ngene amabombe yaba ariko arakubitana hariya za Ngomo agwa muri Katogota ava muri Katogota aja muri Ngomo sinzi ko wabibonye rero no munsi wa mu Cibitoke bari kwarirorerera none katani buye ryogwa mu Burundi ryo hagwa gute nani buye ryogwa mu Burundi nuko hariho amakuru canke ibihuha biko bivuga ko izi nyeshamba za Rwanda ziko zishaka gutera zinjira mu Burundi ariko zicira ninde yabahenze ko baje muri Uvira ko atinjiye mu Burundi binjira he ahantu na Trump yababwiye ati mwabahungu mwe mugiye muri Uvira murakuruye akarambaraye bituma bavayo
le 15 so bavayo janvier le 15 janvier bari bahinjiye le 9 décembre yarabwiye ati mutagomba karambaraye ni muhava ko neva yarababwiye ati mukaja muri Uvira mukinjira Bujumbura Kigali ndayigira ubufu kandi nivyo kuko mwirya misi abantu bazi ibintu bari bavuze ati burya rero za BM21 zatanguye kwegera buke buke zamorotse sa 20 mm bariko barazikuramo ingese bariko barazoza niyo mpamvu rero atabwoba bwa Kigali ntabwo biteranye ntabwo bantanabo ko kiretse ko Kigali atani imyaka 3 isigaje Kigali nta myaka 2 isigaje hari benshi bakeneye kuzana conciliation mu banyarwanda kunwanisha abanyarwanda no muzi muga uno musi ntabwo vyokunda igikuru kugira bikunde nuko ujya mugabo avaho kandi birumvikana ujya mugabo aveho ujya mugabo nikinywa amaraso yishe mwene wabo bavukana kuri mama na nyina uwo bita Fred Gwigema ndazi we ntawuzi uri umwana muto cyane yaramwishe wenyine kandi bavukana mu maraso yatanze abanyarwanda benshi barapfa kubwiwe none katire kugira avize aronka ibotiga zo zaracisha mu mahera akamisha genocide yaremiye abanyarwanda ibihumbi n'ibihumbi barapfa ku nyungu z'umuntu umwe urumva umuntu yica mwene wabo kubera inyungu ziwe bigatuma abantu ibihumbi babigeramo kubera inyungu ziwe uwo muntu urumva atari kimwe amaraso gikwiye uno munsi gutanga abanyarwanda ni sacrifice rero ntibadusotore ntibadukoza gati mu jisho kuko tuzobamara tuzobatsinda intambara zuko zegereza uburundi mbega nk'uburundi bwiteguye gute kugira ngo bwizibirire bitaronegwa muri make uburundi ntitwovuga ngo bwiteguye kubera ngo bibiko biraba muri Kongo uburundi kuva kera kubera ibihe bibi bwaciyemo bwamye bwiteguye nta munsi nemwe bigeze basinzira kuko mu bundi ndakeka yuko atantambara zeruka kuhaba kiretse bagombye kuguma academic kenze nazo si intambara ye n'imigumu ko urabona intambara donc yatawe nk'imigumuko mugamo nyuma yarabaye intambara kubera ko ribuka yuko zamutakora barasa basanga umusivira afise machine kandi urumva bagomba kuzihindura intambara mugaca abona ntivyorosha baca bariruka urumva nuko vyari bimeze mugabo umundi twamye tuziteguriye intambara kandi intambara witegura mu mahoro rero ubuzoza twe ntabwo tuzigara dutera tuzitegerako sigera ryacu ryamutama no kwitegera kuwuje tuzomwivuna nta kibazo na kimwe ubundi bimeze neza kuva ku mutekano wo hasi kuva wajije ku mitedose kigete kugera hejuru nta kidasanzwe mani nta bwoba buhari abantu nta guhagarika imitima kuko urabona n'abantu bari hajya mu cibitoki nubwo abumva bari kubarokereza ibigori hakurya baguma bakora kama kawaida ubuzima burabandanya mu isoko ryari naragiye bariko bararasana hajya mu isoko zo hajya nasanga abantu bameze neza biturije bari baratanga mu cibitoki aho usanga ibintu bimeze neza none nk'abantu banga kuri frontiere zo ngaho za cibitoki hafi ya ruhwa kumva inkoni nko kumva umuziki mu radio barabimenyereye ntabwo wabibatera nanje umwanya muto n'amazi ukabisa numva ari ibigori biko biraturagura kandi nta kibazo na kimwe uko abari ku rugamba abo n'ivyo bari ku vyabo kuko urugamba riko ni jedo denteri ku ruhande rw'u Rwanda ku ruhande rwa komani nawe ko ari ivuna umwasi agomba kubanyaga kuko Prince Mukongomana Samara Prince akagace hose gahinduka u Rwanda urumva kandi u Rwanda ruhindutse ngaho hose zigatwara aho hose umwasi azoba yamaze kutwegera cyane ko twe ntitugara tuhuza n'abanyarwanda twohuza gute nabo kandi ari ibintu vyahereye kuva kera bimaze imyaka myinshi kuva ku bami urumva nta mpamvu yo guhuza nabo tuzokomeza dushihane kugeza kuri komba ya mwisho uko bizogenda kose icambere kugira abantu bahoze n'abanyarwanda ni banyagasuzuguro bwa y'abarundi ico ni cambere kwiyemera kwishira hejuru wanze bije hehe hasi kwishira kuri level y'abanyamerika kugaya abarundi ko bakinya atacu bashoboye atacu bari ivyo vyo nyine bizotuma u Rwanda tudahuza imyaka yose tuzoba kugere isirimbutse nibitego tugiye guhuza bagifise akagaye nkako bafise kandi mu kubahana tuzobasanga Kigali tubahurire y'inkoni nibakomeza kugira ivyo bagira ko uno munsi aracara guterana amajambo president wabo aravuga ngo arafise ngo abakaze
mweva akavuga ati je mfise abakaze kugusumba buryo umunsi bizoja mu migere niho amatati yose harazogabanuka kuko uno munsi aya makimbirane ntashobora guhera ku nyene batabanje kubitana mu jisho bumviriza ntibizoba kuko haracari umwe aracavuga ati ntiwonshobora undi acavuga ati ntiwonshobora urumva hazoba mwe atanga icigwa ku yundi kugira ngo bino bihugu vyubahane kandi ntiduteze kubafukamira kabisa twitege inyishu yavyo ko vuba cyane dushobora kuyironka yavyo inyishu yavyo ko bagomba bakoze inyishu y'u Burundi n'u Rwanda abanyarwanda bavuga ngo ururimi bumva ngo namasasu gusa natwe ururimi twumva ubu namasasu gusa ego namasasu gusa Black reka tugushimire cyane nandi abashimiye yes nk'akajambo utekerera abakunzi bawe abakunzi ba BM4 News n'abakunzi ba Yaganawe TV ni nkaka ico tubabwira nuko abantu batosamazwa n'ibiko biraba ahubwo bakomeza imirimo ibatunzi cyane muri yambona kazoza twese turiko turagana tugakora tutite kwe intambara ntizihera hatabaye intambara z'amasoro haraba intambara z'ubutunzi hatabaye intambara z'ubutunzi haratera ibiza urumva ntagiye na kimwe minasa zigera zibura mugabo abagenda baragenda mugabo bitabuza yuko abasigaye basigara mu vyabo bizobatunga kuko wigiriye wewe n'amahoro yose abayigiriye mugabo usigaye ndabo kungene uko urategura kazoza kiwawe muri make nta muntu yose amara kubera ibi ngibi ko biraba ahubwo igikuru nuko mwese yo progress n'iterambere giwe kugira ngo bikunde dushike kuri yambona kazoza kandi zonda tuyishikako abakuga bakubwa imbwa zimoka urumva nta na rimwe tuzigira tubura ibintu bizotuma umengo vyose amazi umuntu mugabo igikuru no kubandanya kandi tukamenya ico turondera urumva bavuga ngo utazi yaje ngo ntazimira twebwe rero dufise ico tuko turarondera kandi tukibona ntitumere nk'uwawundi avuga ngo utazi yaje ntazimira twe turiko turaja turahabona ko dufise imbona kazoza niyo turiko turajamwe vision 2040 pays immergé vision 2060 pays développé nico twebwe kiko kiratujana imbere kandi izi ntambara ziko ziraba ntizizotubuza kuko nibarinda batwubahuka natwe tuzobubahuka nta rimwe tuzogera tubatera mugabo abadukorana mumve yuko umwasi wacu arabanyarwanda pana bose bake cyane bo mu gatsiko k'inkotanyi merci beaucoup yes twashimiye mwe mwese mwafasha kanya kutwumviriza tubibutse ko hari kuri Yaganawe TV nanje murakorana yari Mr Kido Truth reka nongenda bibutse gushira ko commentaire cyangwa j'aime ku biganiro byacu mwibuke no kubisangiza abakunzi banyu muri commentaire ya mbere hariyo link canke ikiraro cyo kujya muri group ya WhatsApp kugira ngo muze murakira amafoto yiba bikubira ku mirongo y'urugamba yani Mr Kido Truth bye bye.